kiza kuvuga ngo nyiri kurondera abazungu ngo baze kunyereka aho ubutare buri ngatwuza wumva shira bimize ritugirira ivyigwa riturabe naho ryo guhenda rikakubwira iyo butari rikakubwira ubudakwiye bagatangura kubwimba utabizi aho rero n'uwari we wese haje ntazi baguhengera urumva ashikiye ahantu ncita kugira tuti no kurwanya ibiturire burya sovuga ngo bavuze ngo ubundi ngo ibihugu bya mbere bigi biturire sovuga ko umurundi ari wagiye giturire wenyene ngo umufaransa ntaje giturire umufaransa ntaje giturire kubera yarigishijwe kandi amategeko arahari kandi aragira ubwoba arahanwa igihe amategeko yarenze aho nk'ifaranga ry'agaciro rihari ripfundwa mu banki nkuru y'igihugu irindi rikavunjwa national ku isoko yindi shibe tuti none yaba ari n'umutegetsi cyane uwo ari we wese akomeye yaronse ayo mahera ayavunjahe burya hari umuntu agenda ngo ngiye kuvunja amahera muri BRB muri banki ngo ndakunda igihugu biragoye ntibikunda ariko ca tuza tugahendana gukunda igihugu rero ngo zana amahera ha ntibishoboka igihugu citwa Burundi bo kivuga nabi gute kandi carakuvyaye igihugu cayi Burundi agira ashobora kugira ibibazo n'intwari bihari abarundi bagirana ibibazo n'intwaro zihari ntibagirana ibibazo n'igihugu wantangiye bamuza muratandukanye nta murari nico gituma rimwe rimwe je muravuga ko n'umukuru w'igihugu hari gihe mbona ngo baje bagaja gusenga bagira gute ngo babigishe bajya abantu bajya kubera confidence ribarimwo benshi atari ibintu bihimutse nyene igihugu kiba kiri organize nico gituma bidahera umuntu ntuzomubuza kugira ibyo yiha ngo nuko wamwigishije ngo bamusansibije ko ari bibi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza mu rose mwiriwe canke muramusivanye naho merere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. So ndabikaze usuka kankana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, ndetse n'ibihugu vy'abarabu ndavuga mu Mani Sinabi Saudite. Abari mu Swiss mwebwe mwese ndabaha ikaze. Kiri mushashwe ishene yacu ndagusaba kugira subscribe ko kumwe twubaka umuryango munini. Uno munsi udasanzwe atogira amahirwe kugira umutumire adasanzwe tushagara byinshi bigiye bitandukanye. Kuri we d'abord tumenye mbega ni muntu ki amakandi tuje no ku gihugu mbega ni gutuma ashobora gutera imbere muri kino gihe ni gute igihugu cyacu gishobora gutera imbere so kuganira byinshi dusesangure byinshi katumuha ikaze turabaha ikaze murakoze yego yes ni turi kuri African TV ubanza kwanza kuramutsa abakunzi bacu ndazi ko hari n'abandi benshi bagukunda hano onye turaramukije abakunzi ba televiziyo African TV n'abandi barundi bose bayikurikira bakunze abarundi bari ngaha mu Burundi no mu mahanga turabaramukije. Ni Faustin Ndikumana. Faustin d'abord ni Ndikumana tatumenye kwanza ndiko ninde Faustin Ndikumana ni urongo ishira hamwe Parseme ishira hamwe yigenga muri amashira hamwe nyene yadaharanira ibyicaro bya politiki imaze imyaka 15 bikora hanyuma tukaba dukorera cyane mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye no kurwanya ibiturire no kwiga ndetse ingene ibihugu bitaratera imbere byoshobora gutera imbere hanyuma tukaba rero twarishinze tubona yuko ibihugu byo muri Afrika kenshi byabifise ubutunzi kama bwinshi mugabo mu iterambere bikama biri inyuma ashaka kucuba yibaza ati ni kubera iki bifise ubutunzi kama mbwa mu iterambere bikaguma inyuma hanyuma rero tutireka rero dushinshira hamwe ryo rirafasha mu guhanura mu kwerekana intumbero y'ingene ibintu byogenda. Uwo ni Faustin Ndikumana asanzwe arongo ishira hamwe Parseme ariko imbere ko dushika kuri uwonya aranira ivyo byose aranira kugira yushoye gutera imbere batumenye Ndikumana yakuze ari umwana ameze gute kugira ngo twumve tuze kubihuza nibi inyarere nibyo buri gusa yakuze ari umwana nyene yagize akebukiye mu bintu byo kumenya ibintu amakuru information nabikunda kuva kera ugasanga
nari no muri segonderi ugasanga bariko bararondera abanyeshuri bakurikira amakuru ku izina y'abandi ugasanga barantora bagira gute mu majambo make mvuga ko ibyo bintu byari bindimwo. Ikindi campasha nyene ni ibintu vy'ivyigwa kuko no mu vyigwa sinaje inyuma cane naraja mu imbere. Yego ibindi byashobora kunezera rimwe rimwe byari ibintu bijanye ndiko ndaruhuka mu ari ibintu bijanye n'imiziki nyene imiziki. Barakunda umuziki burya. Yego haro n'umwana nabonye abirimwo nacinze nshigikira kubera naje nabikunda n'intango byagenze kubera naje nabikunda umwana nashigikiye mu bya makenye tuvyari ivyo kwiga kuja imbere hanyuma ngakunda ikintu c'ama information cane nkiri muto nyene hamwe n'abantu bankurira bacijoke batabitahura ingene usanga umwana ari muri primaire ari kw'iradiyo yumviriza amakuru yumviriza ibiko biraba bamwe ntibabitahura. Umutima wo gukunda no guharanira iterambere ry'igihugu watanguye kuza ryari kumva yuko uzoba muri ivyo bintu uzoba muri baheranira iterambere ry'igihugu vyatanguye ryari? Byatanguye bwa mbere nkiri muto nari nacibagiye hariho naragenda kurira muri ibi bintu aya mamuvuma ameze nk'ayanyepolitike kuko ico gihe hari umugambi umwe rero hariho hari muri primaire umuhari witwa abapionnier wari nk'umuhari nyene wegamiye prona wegamiye za gerere y'igerbe mugabo w'abana nyene wo muri primaire yari ko hari umugambi umwe. Hanyuma rero ugasanga rero niyo turi twatangura kwiga ivy'igihugu rero hakiri kare batwigisha baharariye ama independance bagasore ba Nyerere ba Patrice Lumumba tubavuga nyene tugenda tudefira mu misi mikuru. Hanyuma no muri secondaire naho usanga muri za gerere ugasanga ibyo by'igihugu biriko birakujamwo. Hanyuma rero kubera naguma mvuga nti nziga iby'ubutunzi narabikunda navyo nyene ngira Imana ndavyiga kw'ishuri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma mpereje rero n'ubundi naho niga kw'ishuri kaminuza naguma ndabikunda kuko naguma ngira militantisme muri by'amashirahamwe nyene y'ugwaruka. Narabigiyemwo amashirahamwe l'association des jeunes narazigiyemwo cane hajya muri za 90 tuvuge na rimwe na kabiri kuko 91 kwa 91 na kabiri na gatatu na kane twari hajya kw'ishuri kaminuza ry'u Burundi. Usanga rero turi muri urwo rwaruka ruje imbere y'abandi no mu magume nyene igihe krize zari zihari twari mu rwaruka ruguma ruraba nyene rwegeranya abandi baze mu ngeso mbi. Urumva rero hanyuma rero mu nyuma rero ndavuga ati hazogira igihe ndaba ico nofasha nojamwo kugira mfashe rero nari numva vyangiyemwo hakiri kare. Hanyuma hamaze kuza ivy'imigambwe myinshi niho twaciye dutangura kudehukirwa ibyo kubandanya tuja mu migambwe kuko twari yuko imigambwe imaze kuba myinshi tutangwa kubona ibibera mu migambwe tutangwa kubona yuko bimwe byo gukunda igihugu bitera bigabanuka usanga imigambwe abantu ari mu migambwe bakunda imigambwe cane gusumba igihugu niko twagiye turabibona bashira imigambwe imbere. Ivyo rero umuntu ukunda ibintu by'ukuri neza guharanira ibintu usanga biriko biragutirimutsa turebe burya vyombera byiza rero umuntu yagiye mu aya mashirahamwe nyene yigenga kugira afashe igihugu rero uwo mutima niko waje mu cyo ndiko ndabibandanya. Yes, uno munsi wavuze ikintu yuko guharanira iterambere ry'igihugu mu gihe igihugu gisanze gifite ubutunzi kama. Mu Burundi twaragira amahirwe turafite ubutunzi kama bugiye butandukanye ngira ngo ni navyo mu bintu mukunda kugarukako cane ku butunzi kama. Mbega ni igiki mushobora d'abord kubivuga ko kujanye n'ubutunzi igihugu bufise biga birakunda yuko ushobora gutera imbere mu mwanya muto? Erega ubutunzi igihugu kugira gishobore gutera imbere
ni ibintu hari ibintu bitatu batwigisha kuva kera bavuga ati hariho ressource, ati hariho ubutunzi kama, hariho facteur travail gukora, hariho na kapitale amahe uburyo. Ivyo rero bitatu ni ibyangombwa mugabo n'ivyo bikorwa bifo ko ari ibikorwa nyene bifise ubuhinga. Indero abahinga niki nubwo butunzi kama n'uburyo. Ngare hari ikindi cya kane cyatinze kiza barabona ko ari impondo fonda ko gikomeye cyane ibijanye n'ingene igihugu kiba gitunganijwe, intwari ibereye kiba kirimwo, intwaro kiba kirimwo. Twari dusanga ari cyo kintu gikomeye cyane. Mbe igihugu gitwawe gute? Kuko igihugu naho cogira uburyo, naho cogira bwa butunzi kama, naho coba gifise incabwenge, gitwawe nabi muri politike mbi, muri guverinance mbi, ntaho kija. Umva rero ibyo bine biri kumwe mugabo ico ca guverinance, ico c'intwari ibereye twasanze ico gikomeye. No mankete yagiye araba yaravyerekanye ibihugu vya Afrika biteye imbere, suva ko ari ibihugu vyerekanye ubutunzi kama bwinshi. Niyo niko karorero, hari ibihugu bidafise ubutunzi kama nk'Ubuyapani, murabona muri iyo bugeze, ariko barateye imbere cane. Ntanye ugiye usanga ari nk'amabuye nyene gusa, n'isi ntirimwa ntigize gute, mugabo urabona neza yuko ari igihugu giteye imbere. Urumva rero ibyo ngibyo twategeza kumvisha abantu. Urumva ibikomeye cyane rero nibyo bidabo ubuhinga abantu bafise, incabwenge technologie nike n'ingene igihugu rero gitwawe muri politike. Ibyo bintu bibiri birakomeye imbere yo kuvuga ngo ubutunzi kama nguki. No musara ubutunzi bikama dusanzwe dufise ndetse buguma bunagaragara uko bukeye nuko bwije, ndavuga ubujanye n'ubutare. Ubutare butandukanye, kandi ubutare bukaba ari kimwe mu bintu bituma igihugu gitera imbere mu gihe babyimba bakabutunganya neza hama bugashogwa. Kijanye n'ubutare ubibona gute ku bwawe? Oya, kijanye n'ubutare nkurikiza iyo mpejeje kuvuga nyene. Ubutare ni ubutunzi kama. Yego, je mu butunzi kama. None abahinga bo mu by'ubutare, incambenge mu by'ubutare dufise, bayo bose bagize gute, bangahe? Urumva ico ni kibazo. Kigira kabiri, uburyo bwo kugira ushobore gutangura gucukura ubwo butare. Hajya bagatutse imiyaga nk'ubikwiye, amabarabara akwiye canke n'ibiki. Urabona bwa buryo nabwo nyene kugira ibyo baze kubakwa ntabihari, ntibukwiye. Hari ikigira gatatu ni ya ntwari ibereye na bya bituri. None bana mu butare by'intwari ibereye gukora mu muco biri hehe? Nabyo nyene n'ikibazo. Urabona ko hagezeho n'ababirimwo nyene babijejwe bo hejuru, ku nzego zo hejuru baza kwidoga ubutare iki amara ntituyabona, aranyika ntituzi yari. Urumva kuri bya bindi bintu ushobora ko ubutare ntaho bushobora gushika, kuko ni ubutunzi kama tudafise abahinga n'uburyo bwo kubucukura, uburyo bukabura, na ya ntwari ibereye yo kubushigikira ikaba atayihari. Bya bonne gouvernance au niveau des mines. Ibyo rero bica bituma nyene umuntu avuga ngo d'abord dufatiye mu bihugu vya Afrika, ni muco usanga tuvuga ngo ubutare buzocukurwa n'abanyamahanga, amashirahamwe yo hanze, les multinationales. Aba nabo iyo baje nabo barondera inyungu zabo. Kandi kuva na kera nuko ukuntu ayo masosiyete yaza kugira kuri atabuhinga atake, nta masosiyete dufise aza gucukura. Umuhamagara umunyamahanga akaza kubucukura. Ibindi bihugu muri Afrika bigeze ahantu bwa kwati twaze duhituna buhingure, tuze kubudandaza twari cyo tubukorako. Mugabo uza gucukura uhereza abanyamahanga ari waza kugira amayitide n'ibiki byose urumva. Ikindi no kugira tumenye ubutare dufise tubina gutuma abanyamahanga
baze kutugira ayo maetide ya prospection n'ibiki baze kutwereka tubamwe amakarata y'ababirigi amakarata y'abadagi iyo baje abahinga bavuga ngo ariko bagira ivyigwa urumva bwa buhinga n'ubumenyi uko twe twimenyere neza ubutare aho buri ari nk'igihugu gikomeye nk'Ubushinwa gifise ubutare ntikiza kuvuga ngo nyiri kurondera abazungu baze kunyereka aho ubutare buri ngatwuza wumva shira bimize ritugirira ivyigwa riturabe naho ryo guhenda rikakubwira iyo butari rikakubwira ubudakwiye bagatangura kubwimba utabizi bakazobucukura bakubwira kadi udafise ivyo ntabyo umenya urumva rero ntamba numva ni nyinshi urumva rero hacajamwe nayo rero by'ibiturire n'ibiki cumva ko ari kibazo mu mpera z'umwaka uheze ndetse no mu ntango z'umuri uyu mwaka gushika no munsi tumaze kubura ibirombwe byinshi biri mu butare mu ntara zitandukanye c'ibitoki n'ahandi hose hagiye hatandukanye mbega uribaza yuko muri kino gihe butangwe kandi kubugwe bindi bushasha uribaza yuko hari ico bizofasha kugira ngo kumbure dushobore gushika kuri yaterambere riramo niko bucukugwa ko buvumbugwa intamba mini zazindi haza ngo abanyamahanga haza amasosiyete yo hanze ataniya cabucukura yego kandi noneho hariho n'ibikorwa bya ngombwa bijya by'umuyaga kuba bidakwiye uburyo nabivuze cyo tubuzera mu banyamahanga yego ubu ntamera nk'ubukwiye wotuma dushaka no guhingura ubutare ngaha urabona n'amakontra ituma usanga rero n'amakontra yaba yari karasino ubona ko kenshi asinywa atabahinga bakwiye babiravyo canke hagiyemo bya bindi byo gushaka gushira inyungu za bamwe n'abandi imbere kimenyamenya ni uko leta nshasha yaje umukuru w'igihugu yasavuga ngo amakontra yahora turayahagaritse kuko ngo abayasinye ngo ntibisunze neza y'igihugu mugabo urumva kutisunga neza y'igihugu naho urumva haba harimo inyungu y'umuntu yabikoze urumva ni kwa kunyunda ni yego biturire ibyo rero tuba tuti none bitahindutse ukavuga ngo haramwe uburombwe ngo hagize amadovize abonetse ngo ntaza haba no mu ntuze no mu gushora intuze inzahabu n'ibiki ngo ntagaruka n'ibyo ntibasha bayakatisha bagira gute urumva rero ni bya bibazo tugifise by'ibiturire kunyuruza kutagira ubuhinga kutaronka uburyo bwatwitwa ubutare turabufise egera n'ubwo bari kwa ngo turyamanya gahiye ngo Burundi ngo bwambaye ikirezi ibintu nk'ibyo none ufise ikirezi utazi kugikoresha ntaco biba bimaze mu vyo mujejwe ni giki mutegekanya ni giki muri ko murakora kumbure kugira ngo hagire ivyoja mu ngiro canke urashobora gushika ku terambere riramo ni mu bisanzwe twe ni ku mice ibiri ico dukora tugwiza ivyigwa n'imyihwezo dushikiriza leta kugira babone neza ivyo gukorwa ico ni cambere ca kabiri ni uguhimiriza leta dusa n'abayi zimwe noyita mu kirundi mu gifaransa bita plaidoyer sinigene no kivuga mu kirundi no kuvuga guhimiriza cane ugahimiriza umuntu utamuvako kugira ahindura ibintu ni ca kabiri ca gatatu naho no kugira abantu bamenye ukuri n'abarundi tuze turababwira ukuri nyine ibintu byifashe amenyesha makuru tubabwiza ukuri bamenye ibintu byifashe ku buryo iyo ngwano yo guhimiriza ntibi yacu twenyene ibe n'iy'abandi kubera bumvise ibintu nyene bimeze inzira nziza byofata bayumvise bagasanga rero bateye bafata inzira nk'imwe bakagira nk'urunani bati nyabuna leta turi mu gahombo kabuze gutya dushigikire duhindurira ibintu nyine icubahiro umukuru w'igihugu amaze iminsi adoma ku rutoke ku bantu kumbure bitwara nabi mu kunyuruza ubutare bamwe bakagira hariho n'abagirijwe bagiye batandukanye araza ko hariho bamwe bafukamye Uburundi batuma kumbure bagora n'umukuru w'igihugu ugasanga hariho ivyategekanije gukora ariko ntibiriko birakorwa bivanye na bamwe baharanira inyungu zabo
Bega ni gute umuntu yokunda igihugu ku buryo aharanira iterambere ry'igihugu atari iterambere ry'iwe gusa? Ni gute umuntu yoharanira iterambere ry'igihugu atari guharanira iterambere ry'iwe koko agasumira inda yiwe yonyene? Ubwo rero ni ikintu kigoye. Cambere coco ngira ndabibabwire mu majambo nk'umuhinga, ariko ndavuga mu bintu by'ibishobisho bya bintuze uko nibi bya plaidoyer dukora kenshi bizo birafatira ku bintu by'ubuhinga. Ubwa mbere na mbere hoho no kumenya umuntu muri kamere kiwe. Muri kamere kiwe avutse yikunda ari egoiste, araba inyungu ziwe. Hajya ntibaze baguhende. Umuntu wese yaba Florine, Pito Floriki, Franike, yaba uwo mugenzi wawe muri kumwe, yaba Nuriale, umuntu wese arikunda afise. Nico gituma rero iyo abantu bagiye hamwe bashobora gusangira ishirahamwe, bashobora gusangira igihugu, bashobora gusangira ibintu bitandukanye. Hama hariho rero inyungu y'ico kintu abantu bahuriyemo n'inyungu y'umwe. Izo rero kenshi zamaze ko ziragwanira mu bantu. Inyungu y'umwe, inyungu y'iryo shirahamwe, inyungu y'igihugu n'iki. Igihugu rero ko ari kinini, umva hacaba ngo ya nyungu y'igihugu ni baba basangiye n'inyungu y'umwe. Urumva rero ngene ahandi babigira. Babwiza guca bashiraho amategeko akwiye n'abalideri bakwiye kugira ya nyungu ya bose be sauvegarde. Amategeko kandi akurikizwa, bahana abatayakurikiza ku buryo ya nyungu ya bose ishobore gukingirwa. Mugabo kuvuga yuko Franike niwamushira mu hantu ngo akigira inyungu rusange, ntumuha amategeko akorerako, ntumwereke ko azohanwa, ntumwereke ko agize gute, Franike naho azoreka aratunganya ikintu ntazoreka kuraba inyungu ziwe. Aho rero n'uwo ari we wese hajye ntibaze bamuhengera. Urumva ashikiye ahantu nicita kugira tuti no kurwanya ibiturire burya sovuga ngo bavuze ngo ubundi ngo ibihugu bya mbere bigi biturire, sovuga ko umurundi ari wagiye giturire wenyene, ngo umufaransa ntaje giturire. Umufaransa ntaje giturire kuko yarigishijwe kandi amategeko arahari kandi aragira ubwoba, arahanwa igihe amategeko yarenze. Mugabo bimaze kuba ibintu usanga ubikoze nta ngaruka ntaki, ahubwo biraguha inyungu, kubahwa, ukagira iki, none we wumva bice bigenda gute? Ubisanzwe rero ibijya byo guhamagarira ngo abantu ngo bakunde inyungu canke n'ibiki, inyungu za bose, inyungu ya bose. Mugabo ingene ibintu byubatse ubona yuko atamategeko kuri kwiza bica bigorana. Byarejo bundi sinza ahantu twari turi baravuga bati mbega ati bariko baravuga ati ko haraho nk'ifaranga ry'agaciro rihari ripfundwa mu banki nkuru y'igihugu, irindi rikavunjwa national ku isoko yindi. None yaba ari n'umutegetsi cyane uwo ari we wese akomeye yaronse ayo mahera ayavunja. Ujya hari umuntu agenda ngo ngiye kuvunja amahera muri BRB muri banki ngo ndakunda igihugu, biragoye ntibikunda. Ariko ca tuza tugahendana gukunda igihugu rero ngo zara amahera ntibishoboka. Ibyo ni ikibazo, ibyo bari kwa n'uwo ari we ntibikunda, nta ubikora. Kandi baba babizi yuko ari uko bimeze. Mugabo baca baza guhendana ngo urumva ngo nimuze ngo dukunda igihugu ngo amahera ngo yazane muri ntuze, ntibishoboka. Kubera umuntu avutse ari uko ameze yubatse. Udashyizeho rero kwakura uvuga uti reka nabitunganye ku buryo na wa muntu atari karafata iyo nzira yuko aca muri izo nzira, bica bigorana. Bwa ntuzobikora gusa ngo nuko musansibiriza. Oya, urafata intuze, urafata siningi, urafata uroroganiza ibintu ku buryo ibintu nka bene ibyo bitashika.
ako karonka hanze ndazi ko atanumwe yego nuwogira ngo ndiki mbeni nogira ngo ndakijijwe nare ngo warakijijwe ariko nabo bamwe ngo ni mubahe ngo abarongoye nabo bariko baramwigisha ati wewe yale abakurongoye bavuze ko utwara amahera hariya ntayo yojana kandi bamwigishije yuko ngo ni mwubaha abaturongore indongozi sivyo none ga urumva rero niko ibintu umva rero kureba nk'umuhinga ko twe turiga ibintu sociology tukiga ibintu byose biri kuraba ingene igihugu itunganye kujya n'abazungu niko babishoboye baremera nk'abazungu hari ikintu bita iwabo confidente uri en confidente mu kintu ujamwe nuko bazi yuko iyo inyungu zawe ziriko ziragwana n'iza bose izawe zigira tendance yo kuja imbere zito abazungu bavuga tuti wewe ni wagenda abazungu bavuga tuti ni washika nk'ahantu ugasanga uri nk'umujije canke uri nk'ahantu ugira uje guca urubanza ucira urubanza nka mwene wanyu kandi yagize amakosa bavuga tuti kinjura kuko uza kuja en confidente none wewe naho inyungu z'igihugu arizo kuko uwo mwene wanyu ahanwa wewe washaka tuti ubwo bizomworohera gukundana mwene wabo ubwo bizomworohera gukundana hari wacavuga ati nyewe usanga ari nka mama wawe yagirijwe ikintu inyungu zawe ziri mama wanje ndamukingira inyungu z'igihugu nazo arahana kuko yakoze amakosa en confidente umva rero abazungu amaze kugera kuri urwo rwego rukomeye twita nk'abazungu bashaka kugira ati par exemple avuga ati wewe uri nk'umushikiranganje uri nk'umuntu akomeye muri leta kirazira ko nk'ishirahamwe ryawe rironka isoko muri leta aco batuti uzoja en confidente none we niba ari ministre entreprise yawe cyangwa se nk'umutayi kaza gusomisiona we numva ko inyungu zawe nuko ishirahamwe ryawe ariryo rironka isoko muga inyungu z'igihugu naho nuko rironka ubundi uko iryawe nta bushobozi rifise wumva izo nyungu zikugwaniyemwo abazungu rero barabideka barabizi rero gatuti le confident existe nukuza manafata amategeko canke umurakazi deklara canke mukamukora muca mukagira gute mukata amategeko abibuza kandi ko ibintu muga bino tumanza fata ko ari ibintu bisanzwe bacagira ngo bigisha abantu ngo basensibilize ngo hajemwo morale nta morale nico gituma rimwe je muravuga ko n'umukuru w'igihugu ari gihe mbona ngo baje bagaja gusenga bagira gute ngo babigishe bajya abantu bajya kubera confident ribarimwo benshi atari ibintu bihimutse ngene igihugu kiba kiri organize nico gituma bidahera umuntu ntuzomubuza kugira ibyo yiha ngo nuko wamwigishije ngo bamusensibilije ko ari bibi hategereza ko amategeko abimubuza hategereza kuba n'intuze n'ingene bizomugendekera igihe ntiyabirenze bavuze bati tubitse bavuze bati twakotije amahera tugira tuyabitse franike abandi bashaka ntimuyabitse franike gusa muyashira ahantu basi mutemo zibice z'ibifunguro zibiri zitatu kugira franike ri akenera kugurura aze kurondera nka uri kuraminimiza yuko franike ati niwe ha franike wenyene ubukene bukamutera azihako azigura urumva rero muri ico gihe ntuvuze ngo franike ngo franike ngo turakwigishije ngo kwigurana nibibi oya uravuga ati ni umuntu kandi arashobora iyo faiblesse bikaze turashira amategeko n'amakonisa bimubuza urumva rero niko ibindi bihugu rero bitera imbere muri bene ibyo mbwa bino matubiri mu byo guhendana ngo no gusansirana kugira gute kandi ariko turahindura la societe kubijanye n'ifaranga ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ni giki cyo kugira ngo bisubire kandi kuduza agaciro nkuko ryahora ni giki cyo kugira ngo risubire kuduza agaciro muri East Africa nkuko vyahora ifaranga ry'igihugu ry'igihugu ryari duza agaciro urumva
ni ifaranga ritagaciro kubera iki kwanza ubwa mbere Mhm. agaciro kubera umwimbu mu gihugu waryo wasubiye inyuma ifaranga ridaguta agaciro kubera igihugu gidafite icyo gishorera hanze kugira kironke amafaranga y'agaciro akwiye ashobora igihugu gishobora ifaranga ry'igihugu gishobora guta agaciro mu gihe nubwo ayo mafaranga y'agaciro utashora ibintu hanze udafise abandi bantu bariko barayinjiza ngo baza bagwiza tunga ngo baze gukora ibintu by'iwawe n'iki sivyo igihe rero amafaranga rero aba ariko aragwira mu bantu n'iki kandi intuze umwimbu utawuhari udafise n'ibyo ushorera hanze ubona yuko ekonomi yawe iri faible ico ushoboye najya amahera mugwiza nyene muhanahana ngo amarundi ariko arasirikira mugabo ubona ivoreyeri ibimburwa nta bihari ntavyo washoye hanze ngo winjize ayo mafaranga y'agaciro yo gutuma ugura n'ibindi hanze urumva ifaranga ryawe rigera rita agaciro rero rita agaciro kurumva ntavyo rishobora kugura bihari ni gute twovyaza umusaruro buno butunzi kama uno munsi buriko baraboneka uno munsi ni gute umuntu yobuvyaza umusaruro ku buryo umwaka canke umwaka ukurikira ushobora kuvuga ati antukari ikintu candi ciyongereye nako twamaze kwegera imbere bivanye naho twagote ubu mu kubyaza umusaruro tuzi kama dusubira kuri bya bindi navuga ubwa mutwe tuti reka turondere dushira imbere abahinga bakwiye canke tubarondere baze kudufasha kugira ivyo vyigwa mbega barahari ngaha abahinga barahari mugabo kumbure bashigwa imbere mugabo harakenewe n'abandi expertise yo hanze ababishoboye kuberekanya ico bashoboye kuko hariho kuvyiga mugabo na expertise umuntu yize ikintu araza agifise mu mutwe mugabo hari abandi bamaze kubikora nk'icambere ica kabiri ni ingene horondega ubwo buryo none uburyo utaburondeye uburyo n'utaburondeye ntaco ukora none woza ku cya gatatu ni ya ntwaro ibereye no kurwanya ibi bituriye kurumva iyo ntwaro ibereye ibuze bica bituma n'abahinga badashira imbere bica bituma hazotorwa sosiyete icukura ubutare kumbura itabishoboye cyane hadushasinya kontra mbi iyo kontra ituma Uburundi butindiza amahera ugasanga amatwara amahera ya masosiyete n'abafata ingingo ni ukuvuga hari ikintu bita collision cyagiye kiribonekeza ku bategetsi barongoye ibihugu bya Afrika n'abajya ba multinationale cyangwa tuti burya nyuma dushaka gukora muri Afrika genda uvugane n'urongoye igihugu umubwire ko uzogira ibyo umuhaye canke abari ku butegetsi uzogira ibyo bahaye n'imiryango yabo n'ibiki n'abari ku butegetsi hanyuma baca badaha gucukura ubutare usanga rero isosiyete zigabona ko yagiraniye amasezerano ha n'igihugu be n'abantu abo bakirongoye bagacamenya ibyo bazohana ati kontu nayo tuyisinye gutya tuborohereze niyo mutwara ubu butare hama natwe mudusigirire usanga rero ica igihugu cose nguho muri rusange kirahaguye ikintu kinini abantu benshi bakunda kugaruka ko ati abarundi benshi si abapatriote ntibakunda igihugu abarundi benshi ntibashigikira igihugu mu bintu bigiye bitandukanye uza gusanga bamwe arabwo abarundi nyine ubwabo aribo baja kuvuga nabi igihugu mbega gukunda igihugu baravyigisha rega abantu baza kuvuga nabi igihugu rega umurundi kuvuga ngo aravuga nabi igihugu n'umurundi ntagenda kuvuga nabi igihugu igihugu citwa Burundi igihugu citwa Burundi bokivuga nabi gute kandi carakuvyaye igihugu cari Burundi agira ashobora kugira ibibazo n'intwari bihari abarundi bagirana ibibazo n'intwaro zihari ntibagirana ibibazo n'igihugu wantangiye bamuza muratandukanye n'aba bahari barigeze bafitaniye ibibazo n'intwaro zari zihari reka nuko mwe mukiri bato turazi ngene bitwa nabi ico gihe bitwa ko hari nyanka Burundi bariko baragwanya igihugu bariko baragicafuza bitero biranje ngangari bari bafite ibibazo n'intwaro ari ico gihe haro n'abandi ashobora ibibazo n'intwari bihari n'ingene bimeze asavuga ati
buro nanje usanga rero agiye avuga ati ibintu ntibigera burya ariko araba mu bintu bimeze uku aba ariko aravuga abaravye abarongoye no bari bari yankumva canke nibyo nibiriko birakorwa nyine ku ntuze bari aho bizokwamuko bizokwamuko ikindi naco ni ikindi kintu ikindi gituma abantu bamwe badehukirwa umutima no gukunda igihugu n'akarenganye iya karenganye iyo uri mu gihugu karenganywa ukabura aho witura ugasanguranya twawe ubwo butungane ntibugutunganirize nk'uwa wari ufise nk'iburuse d'étude barayikunyanganyije igihe mu minwe urumva ko utangura kugira umutima mubi iyi buruse d'étude yari gwanje ari umwana wanje mbwa barayimwimye bayihaye wanaka atabishoboye parcelle yanje barayinyanganye mbwa ko nyanganye n'umuntu akomeye yari ya na general kanaka cyane n'ubundi muntu ubutungane bwahoze urumva rero hatangura kukubatse n'iki gihugu urumva asa kubatse igihugu kindenganije kubiri office afise agatarira agenda ari yagize urumva rero ni nayo kuvuga ngo abantu igihugu cy'u Burundi ikizokwereka fata abarundi baba hanze canke uko banyibitwa impunzi canke n'abandi none bose zijya ngoma kusanga bazivuza kusanga bose bakunda ingoma ko zijya mwina zikirundi bose usanga bariko barazigira ko bagira ibiteramo by'ikirundi by'imigenzo y'ikirundi muri turabigira mugabo n'abari hanze barabigira kubera iki nabona abarundi bari mu Rwanda canke bari hari ko baragira ibiteramo n'ingoma n'ibiki bavuga ati cya gihugu ya mico yacu bose n'ibiki mugabo hageza byo kuba tuti uburongozi na twebwe canke n'ibiki n'ibihugu bimeze bitwawe cyane n'ibiki nitwo turabyumvikanako hanyuma ikindi naco ni ukuntu mu bihugu vya Afrika ibintu vya demokarasi bitaratwinjiramwo vya demokarasi biratwinjiramwo muri Afrika uwo mutabona ibintu kumwe mwitana abanzi umuntu ari muri opposition umanywe n'umwasi wawe n'umwasi hamaro gaca batandase yuko abari mu nzego z'igihugu bashasha kwerekana ko bakunda igihugu orere maketi sivyo kuko hari abakirongo bariko barakinyuza bagitwara ugeze nabi none uwo mukuru w'igihugu ariko aravuga ati mu nzahabu canke mu nzego z'ababeri njyanyura none ugira bari mu nzego hanini bari mu bihe mugabo bari mu nzego z'igihugu ugira bari muri Frodem ugira benshi n'abaseneri none benshi bari benshi bari abari mu ndongozi bari mu mugambo uri ku butegetsi none kwabo nyene ari busanga bagize ibyo none ko batakunze igihugu nabo kandi urumva rero ni bya bindi urumva mugabo uwo nawe kumbore yanyuruje wewe arazi caca akora cavuga ati kugira je binyorohe reka nyuruze mbwa mu matwiti yanje ngira nze ndahayagiza biri mu gihugu nze ndabivuga nze ndahayagiza umuhayagiza umukuru w'igihugu mpayagiza intwaro sivyo umva ashaka gute ko yandika hayagiza arakunda igihugu none nimba uri deje wawe be cyangwa utwaye banki nkuru y'igihugu kaweje ugira ibiki mbwa wigura hayagiza urumva Ndetse hahandi cyo tuba rero byo gukunda igihugu abantu baca ubwenge bagira iki urashobora kuri ku butegetsi ukagiriza uriya ngo n'umwasi w'igihugu nabaca kwagiza ngo n'umwasi w'igihugu kubera ngo gitwaye ukirya umva bice bakwagirizanya nibaza rero yuko mu bisanzwe abarundi yakuri bagira ibibazo kenshi n'intwaro n'ingene ibintu biba birongoye agaca avuga ati jewe mfashe intumbero nuko rero kenshi mbwa nta muntu je nibaza avuga ngo igihugu canje c'u Burundi ngo ntaco nkubona ngo ndumundi ngo mbwa mbonye hari darapo ry'u Burundi no ritabura caye ngo mbonye Burundi bwacu sinoburirimba nindatoririmba Burundi bwacu nindatoririmba ego mu gusozera ikiganiro cacu uno munsi twako tuyaga kubijanye n'ingene umuntu ashobora kuvyazamo umusaruro ku butunzi kamadusa dusanga hanya mu gihugu ariko kandi nibijanye n'amafaranga y'agaciro kugira ngo ushobore kuronka amadovize mu gihugu
kubera ko urabona ko hari ivyamaze guhinduka uno munsi ariko kandi mu gusoza ikiganiro cacu ni ubuhe butumwa wohereza buri murundi wese yumva ko akeneye iterambere ry'igihugu uno munsi? umurundi wese nomubwira sinubanguba ngo abarundi bose ko abarundi ndabashira mu mico ibiri. hariho umurundi ajejwe nyene umurundi nyene akora utwiwe nyene umurundi wari wese sibyo uwo nyine tumubwira yobanza kuba umuntu akunda imirimo akunda gukora akamenya ati burya ibintu bironkwa wabizi icuya nyene wakoze ikintu ca mbere. kira kabiri agerageze kuza araraba umwuga wiwe awuteza imbere nawe nyene ashobore no kwimenya icyo ashoboye. abarundi nyene nanjye nshoboye iki nshobora gukora n'ibiki cyane ugwaruka muri bene ibi wahatubwira ugwaruka kuko abantu usanga bamaze kuja mu ntumbero barimo nga nk'ugwaruka ariko ufise ingufu zo guteza imbere igihugu nka mwebwe abajene abana hamwe nyene bakiriko bararuka nyene mutegeza kumva tuti umuntu abandanye carimwo agiteza imbere mu perfectionnement personnel. hanyuma ikindi nuko acamenya yuko abanza kumenya na talent yiwe kumenya ati nshoboye ikintu nka bene ivyo ande woro y'ivyo rero atategeza nawe kumenya ati no mugabo ntegeza kuja hamwe n'abandi ngaharanira ndaba inyungu z'igihugu ndabaho ndi igihugu nyene ngere kirongowe kugira nze nanje ndahanura nze nanje ndaharanira inyungu zimwe zimwe amadroit wanje kugira nshobore kunshikana kwiterambere. nyimba hari itegeko ribiri kurabuza gutera imbere rivuge rihinduke nyimba hariyo politike mbiri kirabuza ko gitera imbere namwe nimuja burya haratuboshe haragahaze kandi ngire gute biharanire. nayo abantu rero gukurikira gusa bakurikira abandi gutyo gusa kurikira bakurira babata mu rudubi canke n'ibindi uwo mutima wo kumenya ati ndajeje guharanira najewe iby'igihugu ndajeje guharanira ingene igihugu co twagwa neza ako nama ndiko ndakagarukako uko kuvuga gusa yuko uvuga ngo je ndiko ndaraye ibyo urashobora gusanga nyimba umuyaga nk'ubu uri kuratunganywa n'abahuri bivuge canke biterere kugira ibihinduka bishobore guhinduka kuko ingufu zo gwaruka zitabone kugira ibintu bihinduke ntibikunda. abakuze bashaka kuguma muri vya bindi abagize nabo abakuze kubera bamaze kugira inyungu zabo ugasanga ntimengo biragoye kuziheba nga nk'ugwaruka rero hano n'abakuze bashobora kuja imbere y'ugwaruka bakabafasha mugabo n'ugwaruka tuzakuvuga yuko ubu ibintu bimwe bibaraba nk'abantu bajanye n'abaje gukurikira gutyo hama abadesida nabo batuzokafata ati nibagaruke rero nabo bamenye yuko kuja kurongora igihugu nyene bawemanze kugikunda kugikorera bamenye ko izo nyungu zabo zigwana n'intuze n'izindi bamenye yuko bategeza gushira inyungu imbere inyungu ya yose kandi bikaja no mu mategeko n'iki ikintu gikomeye ni leadership n'uburongozi bukomeye kumenya yuko kugira umuntu aje kurongora abandi cyabwira gute burya yaca mu nzira nyinshi guhayanwa culte d'excellence ni ikintu gikomeye kumenya culte d'excellence ahantu muri byose na hose itahari turabarundi twese ngaza uremera ubyasubiki kandi niwe yoje imbere no muri politiki nje tumubona ni buraya hari na kubice bitamwa amaprimaire amarezo primaire ugasanga uragenda ubitoza kugira utogwe kabisa cyangwa uje kurongora abandi cyari ikintu coroshe urumva rero nino bakamenya yuko kwamye yuko gusumya ibintu kindi excellence ari ikintu gitura gutuma igihugu kizamuka. Yego ndabashimiye cyane kuvyo twayaze byinshi bitandukanye kandi bifasha igihugu aho kandi bavuze ko ari bibiri hari kungena umuntu ashobora kwitunganya no kumenyera ashobora gukunda igihugu ariko kandi
ku bantu bose bakaba dukurikirana benshi bakeneye kubona igihugu gishobora gutera imbere ndetse no kugira ngo ushobore gushika ku yindi ntambwe ishimishije natwe kandi ko n'ikindi gihe kandi tuzorondera kugira ngo ushobore kuyaga n'ibindi bigiye bitandukanye. Nongera nuko mwagiye mubibaza muri rusangi Yego. hogera igihe tugenda tuvuga tuti kuri iki gisata mugakerekana nyine ivyokorwa nyene kuko ubu tubivuze muri rusangi ngabo komye ari introduction navyo ntivyari bibi. Yego. Hanyuma rero namwe ndabona ko ndabona ko ugwaruka abana bijukiye ibintu byo kumenyesha amakuru. Yego. Kandi bashobora birimo ari benshi urakunda kubona nyene mu gwaruka aba musanzu uzi kuva bo bari media kandi ni byiza. Yego. Yego bikoye nange umutima wo gushaka gukora neza. Yego. Yego. Murakoze cyane. Yego. Yes, ndabashimiye cyane gose muge musima dukurikiranye kuri African TV yari Faustin Ndikumana asozorongoye Patsem asohoye kuganira byinshi bitandukanye kunywi y'uko iterambere ry'igihugu. Merci beaucoup.